oya ndindira gato mbonera abana bagiye ndabona binji ndagukeneye banze urindireyo ahazima ko bagiye ndafise ikibazo kugira ngo nero bwa nibiki yaje kirambangamiye iki agahungu kacu ubona kameze gute akahe Jacques ameze neza kubera kagwaye si uri muganga oya sukugwarasha habwe ivyo buganga vyovyo natevye ndaje no kuri YouTube ndaraba ko umwana atari autiste urabona ingene agorana nta tegeko na rimwe yumva umubwiye no umenga umubwiye wi umubwiye wi umenga umubwiye no sindavyo cyane mu kunsatsa warumuye mu mutima cyane nizo n'ibindi yabaye ariko ya nawe kare kubugana bwo nga ugashira ku giti kaje gatumbera ico giti kuvaho wagerageje kumugorora bikanka cindarusha nibishoboka ya reka ndarushe nakubeshe natevye ndaja kuri Google ndaverifie est-ce que cet enfant est autiste no yabana babahungu biwewe nuko kumbura tabo mwavukanye oh yaye abana hari abahungu n'abahungu nukuri kw'Imana nukuri hari abana abahungu nivyo bagorana ariko uyu wewe naho nakagendeye ntibishoboka ibintu vyiwe nukuri ako ntuzutangara bazi hariho série de prière hariya anyi wacu ni église natevye ndashirayo ntuze sujet de prière vraiment y'amasengero ariko none urageza kutanga imitwaro je ahubwo niraza yuko ibarajyaguye ahubwo je niraza kora amadayimono yasheje ndumumanda ndarabibona nibishoboka ibi uyu araduga ku mpome arasimba aguma uribaza ntaruha ayo madayimoni isabwa kuzwamwe no kwisonzesha ajya n'inkoni igiti murakamushira ku murongo reka cyenda bizi wacu twara abana bagorana ariko papa yaradushize ku mulayine neza aho yarindira umva yiturizere moyen fort akekana tuzogatumbereza neza ibikigira nibiki ngo j'ai droit tu as droit quoi n'abandi bahungu abana utanga imitwaro y'ibintu dushobora kugira ukunye tugatumbereza ibintu neza Jeff dananiye niko nakwespe Jeff dananiye ndarushe karanyanikiye gafite imyaka 5 karanyishe nayo bivyo oya vraiment oya nanje narabonye n'abahungu nyene bameze akwiwoje kuri kw'Imana cyane sikogwa y'amadayimoni kandi nanje naho nkarabugira rimwe na rimwe ari gengaruka nkavuga ni menga birarengeje urugero birarengeje igipimo franchement jewe nahahamutse la fois passée warabonye wamubanya duhamagaye kageze ku nzu yiwe kenenye hejuru aya mabati yose bizogenda gute ngirirwa rikwaraga watsiko la fois passée yakomeretse injana mu bitaro asha nanje vy'ibiti nago ndivugisha burya naho ndagakarira hari gengaruka nkavuga ni uyu mwana nibiki cyane ibi bihugu batubuza ko bakarira none tuzogira gute rencho twambwani narungitse sujet de prière imwemo zose zimuvemo mwizina rya Yesu kare none bige zina nizere ko amasengesho rero azohava bikemura yoyo ariko asha ivyo nimba ari ivyo vy'abadayimoni uvuze bikazomuvamo cyane baza ko bizoja mu bana bo muri quartier yose byo namuvamo hoho abuza babi bashase byo bizogwa kuko birakomeye kabisa Watsiko hageze gutaha bijugumiza watsiko hageze gutaha ngira ubwoba numva umutima utuntuye vya vrai uwagira Jacques asura anyanikire ngira asure ni no kombora bizuza niyakura usanga ari imyaka niyakura ajya iyo myaka niyo tubwira babiciye mwe babigenjereje kabisa reka tugende ntudusange noneho yaturiye inzu reka dusohoke ngo twiruke dusange bakuru we yabishe sawa yego mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherereye hose ni Olivier ni Nathalie nizere yuko akagakino kumbure cyane ku bantu bafise abana hari ico kazobabwira kazobafasha twakinye igice c'abavyeyi bafise abana bita cyane abana b'abakorehike twarigeze kubyigisha turanabivuga ko turavuga yuko burya abana b'abakorehike barafise ibintu bisangije n'abana babiri très hyperactifs bafise inguvu nyinshi n'abana batumva cyane amategeko kuko bakunda guhangana rero igihe cyose umuvyeyi ariko aramuha itegeko umenga bimiko murahangana rero rimwe na rimwe uri umuvyeyi cyane nko mu melancholique ushobora kwibuza uti none uyu mwana atumva amategeko azoshika kure azoshika he bizogenda gute umwana atarutondagira kandi
biri instinctif upfa kumubwira no agira rukonse ya cyane hama rero nk'abavyeyi b'abakolerike hari gihe baca bagerageza gukara gose discipline nyinshi ugasanga rimwe na rimwe novuga babomanye frontalement hama ugaca usanga uwo mwana kumure acise umurobere de plus en plus cyangwa ugasanga umusange nawe ariko aragerageza kumanipula kumuryoshya kumwemerera utuntu akavanga no gukara mugabo ugaca usanga mu nyuma navyo biranze abaflegmatike nabo usanga uwo mwana yaba dominye babana bita les enfants rois ugasanga niwe asigaye atanga amategeko mu nzu rero iyo umaze gutahura yuko uwo mwana afite temperament imeze uko hariho ukuntu ushobora kumuganiriza ukamutahura ukamwumva ubwa mbere na mbere ukareka kwishira ko kwita ku mwikomo kuko n'ukuri arashobora kugusaza uravye ariko kenshi iri umukorehike urashobora kumwibonamo ugakoresha uko kwitahura wumva n'abandi batari baragutahura ukavuga uyu mwana nivyo arakeneye encadrement n'abana bakeneye encadrement kurusha abandi kuko bafite energy nyinshi n'abana babaza ubwenge gose n'abana usanga bafite ijisho ribangutse baza ubwenge babona kure ku buryo biyanuye n'ingoga rero kenshi umaze kubibona ucugerageza ukaba nk'ibintu bibatuma baba occupé c'est vrai mugabo en même temps ukamenya yuko igihe yanse nta kwatatse personnel kuko niko abameze rero hariyo ibiganiro twabigize ko vyinshi ku bana batandukanye kumburura mu mama cyangwa mu papa agomba kumenya rimwe na rimwe uko abana bameze urashobora kubaronkera inyisha atari nkeye kumbura ukamenya n'ingene ufasha umwana wawe n'ingene wobisengera ni kuri page yacu ya YouTube yitwa Baho podcast muraza kuyibona ngaha mwiyabonesha mugihe mumwe mutariyabonesha harimo ivyigwa vyinshi twagize canke ibiganiro tukunda kuvyita ibiganiro kuri iyo teme y'amatemperament ari ku bana cyangwa ku bakuze bishobora kubafasha Imana ibahezagire murakoze gose